umuntu niki aho umwibuka nikaho umugendera ukamwigura wamuhaye kuganza ibikorwa vy'amaboko yawe ushira byose munsi y'ibirenge vyiwe umuha icubahiro nk'igitsibo mu kumurema umwishushanyako budakeye na kabiri arakwikurako araguhemukira. Je suis Sylvie Kinigi, première ministre du Burundi. Cette pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs devenue pierre d'angle. Je suis Aimée Laurentine Kanyana, ombudsman du Burundi, celle qui se bat pour prouver le contraire de ce que sa personnalité la suggère. Ntiwamuheba uramwihanganira, nukuruzi gukunda, nukuruzi guharira. Ni jambo wa data yahozeho, ahorana n'Imana, kandi yari Imana. Yavuye mu ijuru, aza kuba umusuku, asize icubahiro n'ubukuru, aza kuba uwukura abantu, n'ukiza abantu urupfu. Ntazoza no gutikiza, oya, azoza gukiza, guhoza, guhumuriza, guhaza, kweza, gusenyura kamere ka kera, gutekanya no gutunganiriza. Je suis Ornella Bukeyeneza, militaire, parachutiste femme, celle qui par obligation ou par passion s'est fuyée des situations pour atteindre sa vision. Je suis Francine Niyonsaba, athlète, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Burundi. Ego ni kabiri gatanu indwi shashi romantique, un homme spécial de création le seul et unique au monde connu sous le nom de umwagazi w'Imana. Ndabutse mugusoma mukana kuri Bishop TV, ndabwira nti umwaka mushasha mwiza, umwaka kugira ngo dushobore gukora cyane, umwaka kugira ngo tuze tugire intambwe duteye ko muri 2023. Ndabwira nti umwaka mushasha mwiza irigira kandi hama tuze dukora cyane kugira ngo dushobore kugira ikintu dushitseko, ingufu dukoresha tugire ico tuzikuyemwo, tugire ico twifashije nico dushoboye gufasha abandi ndetse nico tumariye igihugu mu iterambere ryacu na cyane cyane tambere ryo gwaruka. Nkuko twamutubereka baziko twamutubazana impano zishasha zitandukanye, ari ugwaruka gwinshika rurakora rukoresha impano rukoresha amaboko yago, ariko ugasanga ko byabo ntiriko biragaragara. No tuvuga duti reka dushire hamwe ingufu tugaragaze impano za bamwe n'abandi inzo ariko barakora. Rero kuno munsi navuga ko iteka ridasanzwe, aho nashobora kuba ndi kumwe n'umushitsi umwigeme adasanzwe amaze gukora vyinshi, asonzo ari n'umuslameze. Mugana nakoze bwa mbese nzi ko avuga umuslameze, ko bavuga ngo umuslameze bose mugana have menya yuko avuga ngo n'umuslameze. Umeze neza? Ego turakomeye. Yego. Tubaha ikaze ku mbuga zacu za Bishop TV. Murakoze cyane. Rugendo rwagenze neza cyane gose vraiment. Nashamaho. Ubura kubwira ngo waramutse neza yabikubwiye? Yego. Nubwo ntazi kahari. Oya niteza ko afise umuntu amubaza kumuyara. Okay, oya si ntategerezwa. Oya. Wambwiye ko je mu kiganiro ngaha. Uwo muntu uri kurambwira ninde kwanza? Uwo muntu uri kurambwira ninde? Wari kuba umuvyeyi ashobora kuba umuntu wa hafi. Uno munsi. No munsi ngira ngo ntavyambajije vraiment no bambesha. Ni kubera ko kunda kuzindukira gusenga. Ngira ngo. Reka tubakire ku mbuga zacu za Bishop TV. Hanyuma s'il vous plaît afise amazina menshi. Hariho Alda, hariho Nelly, hariho amazina menshi. Uyivugire neza yatondetse ku murongo. Bon, je nitwa Ishimwe Alda Nere Orient. Yego niyo mazina nahawe n'abavyeyi. Eke Islamese. Oya, ahubwo iryo nkoresha, bon sindayikoresha cyane gusa. Nashimiye kwiyita Vina Poetess. Vina Poetess bisigura bon tuvuze Vina twumviki. Vina umva amazina y'abavyeyi banje afatanije. Papa wanje yitwa Vital, mama wanje yitwa Anne. Naravye ko wenda yafatanya cankuramo ka Vina. Gira ngo byame binyibutsa igihe cyose bayimpamagaye à quel point abavyeyi banje bakonta mu buzima bwanje. Poetess nako bisigura poète. Ego poetess. Ndumu poete, ndumu slameze. Hajya slam na poete. Ivyo bintu umuntu bitandukanye gute? Bon, slam uri libre cyane kuruta muri poème. Muri poème hariho ibintu umuntu akurikiza, hariho ibintu bashizeho umuntu abwirizwa gukurikiza yari karandika
ipoem ariko muri Islam uri libre utanga iciyumviro cyawe uko uvyumva utagiye kugira intambamyi vyo gushiramwo uko verze kumana nk'uku mwibaza kuri ritme mwibaza ku rugero rw'amajambo mutaravye uko hariko amarime amavere ahubwo nta na kimwe ufise wibaza ko wowe wandika iciyumviro cyawe kucumva ego hama iyo hageze hajya abakota baca bisunga ikino ko hari ama competition mukora hama bakabaha nabo baca bisunga iki iyo turi muri competition bararaba qualité du texte iyo texte yawe qualité yayo ntacuba wisunza ariko hariho amatext usanga harimo bya bintu by'abana ndabivuge gute sibona uko no bivuga gusa bararaba poa ya text ukungene ibimeze kandi hariho n'umwanya tutarenze 3 minutes kugira ngo ntitugume turambira abantu twinjiye neza na neza mu kiganiro mbega Slame zawe byifashe gute ku rugero ugeze ko kuno mwanya bon Slame je tutarashika ku ruko wabitanguye okay Slame ku rugero ngeze kuno mwanya Slame yampaye byinshi bwa mbere cyo shima ndashobora kwiexprima ndashobora kuvuga ikitagenda neza kandi uwunyumvirije agatahana message akumva ko yohindura kandi yarampaye n'abagenzi ndafise abaseur n'abafrère muri Islam ubu ego kugira ngo tukurondere dushobore kukuzana kuri zino mbuga za Bishop TV nuko hari amahiganwa amwe mutagitura kubona mwagiye uritabira hariho nk'iganwa ko gutahana agashimwe ka stage professionnel muri ONG idasanzwe mbega ujya munsi vyari bimeze gute kumana watakanye gashimwe muwo mwari kumwe abaslamere benshi mwagemurira hajya anye wowe wavyakiriye gute nizihe nguvu wakoreje kugira ngo ushobore kuronka rya gashimwe bon jewe ntari jeje nyene twari akagroupe k'abantu batatu gusa twavyakiriye neza cyane kuko twese ryari rya mbere tugize dushoboye kuja muri competition tugatsinda isigura ko impinga yari yabaye ndende twari twaragwanye ntitwashobora gutsinda kandi muri competition udatsinze ntibisigura ko udashoboye oya gusa cyari ikintu ciza cyane ntavyo twari twiteze kuko twagoma tubona n'abagiye imbere yacu canke inyuma yacu babigize neza twebwe ntavyo twabona nyene ko dushobora kuba ba mbere bon twavyakiriye neza ryari iteka ridasanzwe kandi vyaratwongeye inguvu zo gukora cyane kuruta nakaye kabijye mwashizemo kugira ngo mu wa mbere nukuri nta kabijya sibye yuko twaranditse bababwiye ko mwasumbije kabandi si nukuri ntacu batubwiye ntitwabajije ngo twasumbije kabandi ariko tuko turavuga wararawe kumwe n'abantu bose bari attentif ariko menga bari kumwe nawe mu vyuri kuravuga twarabakoze ko fete nivyo nabonye yego nukuvuga ko ubu mwese mufise muzogera massage professionnel abo batatu bose yego nabo bari inanyeri Bujumbura bari ni timu mukorana canke mwafataniye ngaho nyene naga team dukorana n'abagenzi banje apart n'abagenzi banje barenze kandi no kuba abagenzi n'abaseur namuvukana oya ntituvukana bon twahuriye ku ishuri baca abagenzi banje nibo banyanyigishije na Islam ko je Islam ntayo narinzi nibo bayinyigishije je précise baruziki bwa mbere ya nukuri ntayo narinzi sinzi zo narinzi ndavyibuka Islam yatangiye ryari nayitangiye muri 2018 ego nambo taruyize oya nibo baraje baranyegera aho wagira ibintu utamenye ivyo arivyo ntavyo nagira oya natangiye kubigira kubera bo babimbwiye babigire kuko baraje baranyegera barambaza ikintu bitwa Islam nakizi ndababwira oya nta powe murayizi ego bacambye Islam bavyandika kuko barabinyigisha ndagira effort ndandika gato ndabahereza barambwira wa urabishoboye uzoza urabandanye niba abantu nyene bahinyeretse barayinyigisha ntayo narinzi hama baca barabagenzi gambe hama rero turanakurana turagira ka group hari kumwe dukunda kugira trio jewe nayo majumere kuko namahasa musohotse oya trio turashaka kuvuga twandike kuri theme kanaka tukandike hamwe hama tukazoza kubivuga imbere y'abantu habaye okaziyo kanaka dushobora kuvugamo
iyo two turakora nk'ibi vya journalism ndashobora kubona ahantu nihendeye mu kiganiro kubera ko ndiko ndavyiga ndashobora kuba n'ikintu ushobora kongera ko kubera ko hariho ibintu nize vya journalism mbega kuri Islam kuvyo uri kuriga kw'ishure ebijye uri kuriga bigufasha iki mu kuryosha Islam? Bon, ibyo ndiko ndiga nta na gato ntibijanye na Islam. Nako wigiki? Niga science de l'ingénieur. Yego. Niga mu Rohero, campus Rohero. Mais gusa en fait ni campus kiriri gusa mu wa mbere no mu wa kabiri tuba turi muri campus Rohero. Iyo science igufasha iki muri Islam? Oya nta na kimwe ifasha no kuri nawa mbere. Nta na kimwe ifasha kuko ni ibintu bitandukanye. Kandi wandika mu Gifaransa? Nandika mu Gifaransa no mu Kirundi ariko ndandika. Lamzo kula Islam dijanye na nico gisata? Oya. Nayo ndakora. Ugambi wawe urahari yo? Oya nta n'uhari no bambeshe. Kiretse habaye competition tugira andika kuri ku bintu bijanye n'aba engineer no bigira. Gusa no kuri nta mugambi. Okay, ducisise ko Islam ya mbere wakotse. Oya mbere nakoze nibuka. No kuri kari na gatoyi, kari na gato. Gusa aho yanditse irahari vraiment. Basi Islam yatumye wewe bakumenya nk'umuslameze. Idushishiritseko. Oya sifise Islam yatumye bamenya nk'umuslameze kuko ashaka ko habaye Saint Islam na Islama. Hariyo na Islam no munsi yo na Islam ejo. Byose bikagenda biratuma uwaje ubwa mbere yarabibona n'uwaje ubwa kabiri yarabibona gusa ntiyacabona iyo nari naragize ubwa mbere. Bakumenye gute abantu? Bamenye gute? Bisanzwe nibaza ko ntazi. Aya kuba twarabonye muri competition yajya muri izuba yateguwe na Union Européenne. Wagiye muri competition yateguwe na société civile. Uruhara rw'ama société civile muri mu gukingira ibidukikije. Igitega nayo wagiyemo? Naragiye muri competition ya interscolaire. Yego yari yategurwa na collectif Empire Islam Gitega. Sawa. Uko kunoga ngo rero aya ma société akurondere akumenye byazananye he? Ntibaturondeye par contre. Ntibaturondeye baratumye ko baravuze ati turagize appel à candidature. Abantu bashaka kuja muri no competition. Twarabibonye wowe waca wiprograma ugakurikiza ama critères basaba hama mugaca musumita candidature yanyu hama mukarindira ko mubaye hoteli mugaca mitegura mugaca hagera uwo munsi mukagenda mukagira kugira ngo wumve ko ntazwi ntibaturondeye nitwahubwo twabarondeye oyo urazwi uko manze uja ku ma stage atari make twabarondeye agaslamu rero ubwo ati nano bandi ko ndarota ndavyuka ndakavuga Islam ukunda kwibuka cyane ukunda cyane gusumba izindi maze kwandika. Yego. Kuri Bishop TV. OK. Moi, l'existence ne m'a pas laissé le choix. Il a fallu que je grandisse, que je comprenne que je dois peiner pour pouvoir avoir ce que pour autres leurs droits. Je me suis battue, j'ai espéré, puis j'ai conclu que ce n'est que les mois que le destin me doit. Mais dis-moi pourquoi? Car oui, je veux savoir pourquoi. Est-ce que je suis faite pour souffrir, vouloir sans pouvoir avoir? Et c'est de la faute de mes parents. Si je ne vois que le brouillard, à toutes ces questions que je me pose, oui, je veux savoir la cause de ces existences moroses s'il le faut laisser choir. Parfois coupable de ne pas être capable de tenir longtemps, pouvoir cacher ma douleur à chaque fois que je les entends, parler de leur cahier, de leur stylo, de leur cartable, alors que moi, même un stylo, je n'en ai pas. Je me sens si blessée, si victime, si anonyme, c'est évident, car mon existence est meilleure. Je ne vois que le contraire et je m'inquiète tant. Au crépuscule, avant que la nuit refoule le jour, j'entends des cris dans l'au-delà des êtres sans secours, des êtres à la recherche de la terre pépère, d'un endroit hors du doute, très loin de l'infamie, des rêves à rebours. Il s'agit de mes frères, de mes sœurs condamnés sans raison, des êtres qui réclament la paix, une existence sans horizon. Ils s'écrient le jour et leurs pleurs m'atteignent. Je lis dans leurs yeux le chagrin, l'espoir qui font. Ils se battent pour leur délivrance, le trésor qui leur appartient.
mais l'humanité sautait et personne ne les soutient. Ma voix, mes mots, mon slam, voilà ce dont je détiens comme arme, juste ma plume pour sauver les miens. À travers mes vers, je déclame la liberté de mes pères, je clame le bonheur de mes semblables, leur liberté. Je lui dirai que la vie est un mystère, qu'elle n'a pas de sens propre, qu'elle a beaucoup de couleurs, que parfois elle est bonne, parfois elle est amère, que la vie est une sinusoïde qui d'un moment à un autre change d'amplitude. Je lui dirai de mes nuits passées à mi-endormies, à la quête d'un présent meilleur, de mes journées passées mi-réjouies parce que je le vois loin et que ça m'est difficile à tenir. Je lui dirai que si aujourd'hui fait nuit, demain sera le jour, que se contenter de ce qu'on est et ce qu'on a apaise, qu'il ne faut pas se comparer aux autres. La ligne, le soleil, chacun brille à son tour. Merci. mu mugabo Salam mu bakobwa bangana gute? Bon, sinzi igisigiri exactement gusa barahari. Abakobwa barahari vraiment. Wowe klasa muri bangahe? Ni klasa muri bangahe gute? Umuntu bakunda kubonekana cyane mu makompetisiyo kanaka. Nabwiye simbonekana. Aho nyene wagiye mwangana gute mu umaze kuja mu bakobwa bangana gute? Muri competition nari nagiyemo. Iraho yari twavuga ku bagore. Abakobwa bari benshi twari benshi. Kandi sinshobora kuvuga ngo ngenda mu rutango ya umwe wese icyashoboye ndamwuba. Arafite icyasumbi. Okay. Hariho competition uherukamwo yabwiye ibijanye n'abagore. Navyo yateganije na Union Européenne. Muri Islam wavuze sinba komenga ni vers la fin. Hariho abavuze amateka y'aba Francine Niyonsaba, baravuga aba Ornella Muco, baravuga Kanyana, Aimé Laurentine Kanyana, n'ubundi umwe menga ntibuka. Turashaka ijya parti kijya gice mwavuze abantu batashoboye gushika muri giziga competition. Ko nawe mega sinama televiziyo misi yarahari uwo munsi. Abantu batashoboye kwashika mu bumvise kajya kantu. Aya nabo bataza ajya amazina y'abajya abantu b'amaved no bukana nk'amavedete ngaho mu Burundi ivyo bakora cyoka ducishiza kuri Bishop TV. Donc ça je m'excuse ni kari bien mémorisé pas obligé de gusoma. OK. Assez. Je me lève. J'ose pour une noble cause, je dis ce que je pense les mots par les mots et puis je m'arme de preuves pour remporter ce combat. Je suis derrière chaque homme important, je suis mère, celle qui donne vie, celle qui éduque. Je suis Sylvie Kinigi, première ministre du Burundi. Cette pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs devenue pierre d'angle. Je suis Aimé Laurentine Kanyana, ombudsman du Burundi, celle qui se bat pour prouver le contraire de ce que sa personnalité la suggère. Je suis Ornella Bukeyeneza, militaire, parachutiste femme, celle qui par obligation ou par passion s'est fiée des situations pour atteindre sa vision. Je suis Francine Niyonsaba, athlète, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Burundi, celle qui paie tout sauf rien. Je suis mère au foyer, ingénieure, gouverneur, femme d'affaires, l'artiste qui ise sa voix pour éveiller les esprits, dire ce qui ne va pas, sauver l'avenir de ses pères, peu importe le prix. Amashuri ujya munsi. Amashi. Bagukomeje munsi. Abana yarashimishije niko go wakoze. Ego probably byari bikiranye kweri. Numva ngomba gupleda. Kubabwira ko turashoboye n'ibindi biruta bibaza ko dushoboye. Voilà. Muri kino gihe tuko turatembera ntibijanye n'impano. Aba artiste bakora ba benshi bako baraduga n'ibyo twatumenye ko turayibona. Ariko hari igihe umuntu usanga ateye indi ntambwe na cyane ku bakobwa usanga famille yabo ntivyishimiye kubona umukobwa yikaragaragara cyane. Wowe aho maze gushika ubona mu jyanga bavyakira gute? Bon, famille yanje nanabagiye ko izina ryanje ari Vina papa na mama. Sigura ko ndabakonta ko gose nabantu ntasubirizwa. Nibo bambere batuma ngira nakuhaje yo gukora bino bintu kuko baramba hafi nubwo batazi ibyo bari
shaka kubabwira ngo nabasirimu gose ngo barazi ivyo ari byo bintu bya Islam ariko baramba hafi peu importe kure hafi baranshigikira bari interesa kumenya ivyo nkora nibiki bumvise agasense Islam za gusiramamwo bafise umwanya baraza bakandaba donc barabinezererewe ari proud kunduta jewe barumva ko umenga ndarenze kandi ata bintu birenze en fait famille yanje yamye ari support yanje nibaza ko itazokigera iba contre moi kandi nibaza ko iyo ba contre moi bigenze gute bitubwiye sinibaza parce que izo murayivuga kubera ko abakobwa cyane barahura n'ingorane nyinshi mu bintu byo kugaragara kandi agira ngo ziriya anye usanga bariko baramukoresha uko atari gukora mbwa kubera ko ariko aragerageza gushira ngo uvuga ngo akore abaye oblige kubikora ngo usanga biramukwegeye mbega wowe witeguriye gute kubisuporta cyo kugwana navyo kugira ngo izi ntambamye abandi bakobwa baza baragira nizize zigushikire bon ubushobozi bw'umuntu ntaco bwokora dukonta ku bushobozi bw'Imana ibihe byose ariko n'abandi barasenga nubundi simvuze ko badasenga nshatse kuvuga shishatse kwishira imbere ngo nzobishobora ego hazobamwe gushaka kwanje ariko Imana itahabaye ntaco nokora du coup nibaza ko umuntu adahinduka ngo ni kubera yamenyekanye sinzi je niko ndavyibaza nibaza ko uko wari kera nimba utahera uhora ukora ugendera mu gesombi utocubigira ngo ni kubera umenyekanye uronse success bo singeso mba umuntu agenderamwo ko yabiteguye ariko ashaka kuvyisangamo dufate nka n'abakobwa benshi ndagusanga bagiye baratwara inda kubera ko byavuye no kuguntu bagiye baramenyekana bon nyimba kuva kera hariho amalimite wiha nibaza kutoreka kuyiha ngo ni kubera amenyekanye umvuga ati hari aho ntarengana hari ico nakora kuva kera nyimba bavuga ati bino bintu ntavyo Arda mu majambo make witeze iki muri Islam muri Islam niteze yuko message yanje igera kure byumva abanyamahanga byumva abarundi nari guhera ku barundi byumva abarundi byumva abanyamahanga byumve bose kandi message yanje apporte changement ibyo mba nifuza kenshi ndi kwandandika yego ico niteze nico nyene yego message imaze kugera kure nzoba nateye imbere abanyamahanga ntibazo kumva message yanje ntashitseyo umva imaze gushika yahazoba hari akantu gafaranga hazari agafaranga gusa bon numvuga ko amahera atari yoje imbere igikuru nuko ico dukora gifasha abandi ariko nawe nikigusubize hasi nanje nikinsubize hasi kuko tuba twakoresheje ama effort menshi hari ikintu umaze kuronka ubunye yavuga ati mu buzima busanzwe Islam nazo gufasha mu buzima busanzwe yego chaka note yego vraiment birahari yego harayo naronse ko yandi umuzirameze ndashaka gukora ikintu ndashaka kugira ikintu kibonekani tikinije ndacirondere kubera ko amafaranga nakuye muri Islam yego kirahari ni fresh surtout kuri tibindi abantu abafrère benshi abantu bakwandikira ubu ni benshi oya apana bakwandikira n'abakubaza bebe wafunguye ni benshi oya apana ibyo sivyo nashatse kuvuga so kuvuga ko twaronse abafrère twaronse abasœur yego abantu uronka umuntu mwicara mugatwenga mugatera inkuru vya Islam aho yavuye n'ahageze voilà indoto yawe y'ibisazi muri Islam niya bon nugu parvena kuba artiste umusilameze international ego ko nshobora kwandika ama Islam yanje mu Congereza mu Gifaransa mu Kirundi no mu Kiespanyol no mu Giswahili niko ndavyifuza oya mu Gishinwa vraiment ikiringo naongeje mbe kubera iki abasimame mutinya kwandika mu Kirundi cyane oya ntitubitinya barandika masalame umuntu afise Islam 10 y'ikirundi abarimwe ni kubera iki bon ni kubera ko jewe nibaza abantu benshi ahantu bagirira Islam haba harimo n'abandi barenza abarundi barimo n'abatumva ofete Kirundi cyo gituma baca bagira igifaransa kugira ngo message yabo ishikire bose kandi abarundi benshi urinzi za muri Islam benshi babumva igifaransa cyo gituma nibaza ko tubigira uko kubona je ndimo
mw'ishure bakwakira gute nk'umusilamezi mw'ishuri Mm. ibintu bisanzwe regawe nta ntibabwabwiye ati tuvugira agasilamu gatoyi yes ni ibintu bisanzwe Mm. kubera ko James iyo talent uwundi afise iyindi Mhm. turubahana tugusa Mm. yego gusa unsavye ndayikubwira ntayo nareka kukugirira Mm. umusilamu abarenze ngaha mu Burundi mwese mwemera yitwa gute aturenze mwese mwemera bwo tujya mu twemera ngaha mu Burundi Mm. n'ukuri je ntawenze sinzi umuntu wese gafise umuntu yemera afise ati je nemera uyu je nemera uyu par contre jewe sifise ngo nemera uyu ngo sindamwemera oya umwe wese arafise basi ubabwira ati tugira dukene umusilamu aserukiye abandi basilamu mu Burundi yobande kweri nibaza ko bon abo maze gufrekanta bose abo maze guhura nabo bose hakenewe umwe mworongika nde muri association y'abasilamu hani usibye ko atana association dufise ihuza abasilamu b'Igitega abasilamu b'Ibujumbura hariho y'Ibujumbura hariho n'Igitega sa mu basilamu mufise Igitega ninde mutanga serukira igihugu gaserukira igihugu n'ukuri bose barashoboye bose ndabubaha bose n'abantu bose bagiye boserukira igihugu kandi neza mbwe bakenewe umwe gusa hakenewe umwe nta kundi twoza dutora ati twovugana aho rero decision ntiyova kuri DJ nyene twokuja tukavuga ati turundukene reka tuyifatuko akabazo kanje kagufiye Islam ligenda mezinga zine bitwaye iminota ingahe iyo nyene poete zigenda mezinga tano ayo mwanya dutabanya munini muri kino gihe twakwagira ngo dutere imbere ico umuntu afise agisangize n'abandi ku impano ya Islam eske hari abandi bantu uri kura ha inspiration cyangwa uri kurafasha umaze kubona ko birimo akanoti kugira ngo nabo bashobore gutera iyindi ntambwe bashobore kugira ikindi kintu baronse abo nzi ndabaha courage ndababwira courage kubera ko dukora abasilameur canke artiste wese haga arakomeye gose je ndamwubaha kuko arafata umwanya kugira ngo atange ico gikorwa wewe ububona kandi cyari ico kiba kivuze ndamaka uhaje ntaci kinege ko biracana intege kuko utangurira hasi utangurira hasi gose hama bigafata imisi kugira ngo utere imbere ndamaka uhaje akore yego imbere ni heza ari conscience ari text ashobora kwandika kama ngo ndamukosorere ndabishoboye ndayimukosorera ndashaka kumubwira ati irandengere kandi ndayirunga ikirundi muntu nawe gukosorere nuko turafashanya na text ndayanditse ndarunga ikirundi muntu akankosorera uko bimeze amamede muzo kugwa ibiganiro ngana gute iyi wanyibaye ya mbere takana jambe kuziganira ku ma television yego kutatinye kamera nawe sinzi nayo natinye sinzi gituma ntayitinye hewe nukuri ukiva muhira ukiva kuri ukimenya Bishop TV bakikubwira yuko tugenda kugira ngo dukorane ikiganiro akijanye n'ivyo uriko urakora hari ikintu wewe wari ufise waciye wumva ufise ku mutima ikintu wumva ushaka gusangiza le public ushobora kubona kiri mu vyo nakoze nkaba ntakikubagije akantu kari ku mutima waje utekereye abantu baza kudukurikirana kuri Bishop TV bon abantu dushigikira aba artiste barakeneye gushikikirwa kuko ntidushigikiwe cyane nkuko byari bibwiritswe ego indirimbo yo mu artiste isohotse genda wigore uyirabe ushireko ako kajeme basi wigore n'ukuri mushigikire kandi umwubahe twubahane ureko turasukune aba artiste barabavuga ko amakuru atari yose nzi baba yakuye fata umwanya ahubwo umuteza imbere agufata umwanya umusubiza inyuma kindi naco ntikijaye n'aba artiste cyane gusa ni icumu ni devoir y'umuntu umwe wese yego ni yahe yindi mana nyene yatubwira dukundane dukunde mugenzi wacu ngo twikunda twebwe nyene dukundana gute dukunde mugenzi wacu ngo twikunda twebwe nyene kuko nigo birizwa rikuru cyane dukundane n'abavyeyi n'abagenzi bose ntiyavuze n'abavyeyi gusa ukunda mugenzi wawe senye nkuko bikunda wowe
niyo message numva notanga kuko iri mu rukundo harimo byose kuko umuntu umukunda uzomwubaha umuntu umukunda ntuzomubabaza umuntu umukunda uzomushigikira ariko hari igihe ugasanga umuntu nyene vyaci kaciye mukandi utamwa sinavyanse rega turagwa tugasubira tukavyuka finalement nico hama nababwiye vyinshi agira akajya ko gusezera akadukana kuri Bishop TV akaja muko kubasezera muri rusangi ego turi mu mwaka mushasha turi mu ntango z'umwaka reka barakini ubutumwa buvuye iwawe wabwiye bwo kwifuriza umwaka mushasha n'ibindi bintu bijanye n'umwaka reka nipfuriza umuntu wese umwaka mushasha mwiza z'umubere umwaka w'amahoro umwaka w'umunezero umwaka wo gutera imbere muri vyose mu vy'Imana no mu buryo umwaka wo kwimbura wo gukora iciza atitangira itama wo kunezerwa wo kugera hahandi kure atari yigeze yumvira kugera yego kubona ivyiza wa undi tufise umunsi umara amasaha 28 wa undi wimvira amasaha 18 umusikira ubutumwa wa undi nimvira amasaha 18 umusikira ubutumwa sumwe ariko ni benshi navuze wa undi umwe kuri famille yanje yose nukuri ndabakunda ndabisemo ndabakunda muri represent ikintu kinini mu mutima wanje nukuri ndafashe kano kanyango ndabibabwire kungene mumba hafi buri munsi muri courage yanje muri yo amajambo basha ni makene amajambo ni makene kuri famille yanje ku bagenzi banje ku ba frère ku ba artiste bose ku ba sœur bose kuri famille ya Bishop TV kuri famille ya Bishop TV kuba bakurikirana mwese muranige mu byanyu Tsango wabaye umukunzi wabo bose n'abari dezabone bose kandi biyabonesha mbega hajya akabazo kamangira nsozerereko ko dufise bakubwa beshi mu Burundi nawe uri ntabwo ufise bwo kubura umugabo rega ntituvuga ngo turonka abagabo ni vya bintu abantu twihaye byuko uravuka ukiga kwiga universite uheje kugira nabigize ufise n'amashuri menshi voilà n'ubundi urabitoye ugacura uronka umugabo umuronse ni vyiza kandi umubuze naho nyene si bibi urabaho nta ubwo burabufise ntabwo bamfise urabona ko uzomuronka byoroshe uburyo bwose buzocamo ngira ngo nzomuronka ngira tubashimire kuba mwafasha akanya mukazogira ngo dushobore kuganira namwe kuri Bishop TV mushobore gusangiza abandi impano mufise bumve yuko ivyo uriko urakora utari kurafyenata ugomba ko uzoyikuramo ikintu kanaka bigice ico bikumariye gico bimariye abandi umuryango ndetse no mu iterambere ry'igihugu kuri Bishop tuvuga ati courage komeza kugira umuto kugira ngo ushobore kugira ahantu mugeze kugashimwa umaze gutahana ka stage professionnel tuzobone watahanya kandi wagiye mu bindi bihugu nk'umusilameze cyo gusohoka hanyuma Islam ntizimenyerewe cyane ngaha mu Burundi umugire efe kugira ngo Islam abantu bashobora kuyimenya gushaka urundi rwego bazi ko bizogira ikintu kinini yabizofasha mwebwe ndetse n'akarere kose merci beaucoup namwe mwakoze kunyakira ça a été un plaisir hanyuma tubashimira mwese mukadukana kuri Bishop TV mwarakwetse umutima w'urukundo mu mwaka turangije mwarakoze cyane gose natwe ko tugira ngo tugerageze gushikana impano zanyu ibikorwa byanyu kure cyane hashoboka uko dushoboye tibutsa ko tubafasha kumenyekanisha ibikorwa byanyu mukora abakora ibikorwa mvabwenge ndetse n'abikorera utwabo hanyuma turafise ikindi gisata agikora cyane agije na photography na videography muze mu duhibira kugira ngo ushobore kuronka agafaranga turonke wa mufuko uronke ikintu ushobora kubika kugira ngo ingufu dukoresha cyangwa impano dufise mu mutwe dushobora kugaragarira mu bikorwa byacu ndabutsa ko inyuma yacu hari wa directeur technical bita Vini Vita kuri Bishop TV abantu mutaga subscribe no kuri mudufashe mu subscribe kugira ngo nako tubone yuko dushigikiwe tubone ko hariho inambwe ko turatera hanyuma dufashe mu gutera imbere kugira ngo tugire icyo dushitseko nico dushikanye ko Burundi
isengesho ryanje kubona ko mwotera imbere Imana igahezagira ibikorwa vy'amaboko yanyu ngira mu mwubaho